Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza izi nyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndazigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe ingene Yesu Kristo yavyawe n'inkumi Mariya itigeze kumenya umugabo, avuka mu buryo bw'igitangaza. Yosefu yari yarakoye Mariya nyina wa Yesu, ariko ntibari bwabane. Mu migenzo y'Abayuda, iyo umuntu amaze gukwa bafata kwabo bantu bamaze kugiranira amasezerano, kandi uwayarengako yarahanwa nk'uko amategeko y'abo Bayuda hamwe n'amabwirizwa ya Mose yabitegekanya. Imbere y'uko Yosefu na Mariya bubakana, Yosefu yabonye Mariya yibungenze, bimutera amakenga kuko iyo mbanye itari yiwe. Aho rero Yosefu yashobora gukora ibintu bibiri. Icya mbere yashobora gukora ni ukubimenyesha umuryango n'abarongozi, maze Mariya agahabwa igihano cyo kimwe n'uwamuteye inda. Ikigira kabiri yari gushobora gukora kwari ukumubengera mu mpisho, ni ukuvuga mu ibanga. Ijambo ry'Imana rishingira intahe Yosefu ko yari umugororotsi, ari naco catumye naho yari ababajwe n'uko uwo yakoye yibungenze ntiyashatse kumumaramaza canke kumushengeza, ariko yiyumviriye kumubengera mu mpisho. Imana imenyera kure ivyiyumviro vyacu, kuko yaciye ituma umumarayika wayo aza kumusigurira ivyabaye kuri Mariya, amutera intege, amumenyesha n'ivyo akwiye gukora, n'izina azokwita umwana azovuka. Icari kigeretseko nuko n'umwana yari agiye kuvuka yari udasanzwe, uwo nawe yari Yesu, risobanurwa ngo Uhoraho niwe gakiza. Ubwo nibwo bugororotsi bwa Yosefu bwaciriye inzira ukuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo, akaba n'umucunguzi wacu. Nk'abizera ijambo ry'Imana, dukwiye gufatira akarorero kuri Yosefu yemeye kumvira Imana, agahindura inama yo mu ibanga ry'umutima wiwe, gutyo ategwa iteka ryo guha inzira ugushika kwa Kristo Yesu umukiza. Twarabonye kandi ko insobanuro y'izina ryiwe ari Immanueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ubu munsi rero tuza kuvugana ingene Yesu yashikanye ubuhanuzi bwose bwari bwaravuzwe kuri we bujanye no kuvuka kwiwe, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igihimba ca 2 duhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 23. Mu vyigwa biheruka twarabonye ko abanditsi b'ubutumwa bwiza uko ari 4, ni ukuvuga Matayo, Mariko, Luka hamwe na Yohana, bashikirije ubutumwa ku bantu batandukanye, umwe wese akaba yari afise ico abwira abo bantu. Igihimba ca 2 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo canditswe kugira ngo cerekane ko ivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana ivyerekeye Kristo Yesu vyose vyashitse. Hari benshi bibaza bati, mbega ivyavuzwe mu isezerano rya kera vyerekeye Yesu bizoshika gute? Uko niko bamwe bibaza muri ico gihe. Reka turabe ubuhanuzi bumwe bwavuzwe kuri Yesu Kristo, hanyuma turaraba ingene yabushikije. Ica mbere, Yesu yategerezwa kuvukira i Betelehemu, nk'uko tubisoma mu buhanuzi bwa Mika mu gihimba ca 5 umurongo wa 2. Ikigira kabiri, Yesu yategerezwa guhamagagwa ngo ave muri Egiputa, nk'uko umuvugishwa n'Imana Hoseya yabivuze mu gihimba ciwe ca 11 umurongo wa 1. Ikigira gatatu, nuko Yesu yategerezwa kubaduka ku gishitsi ca Isayi, nk'uko ubuhanuzi bw'uwavugishwa n'Imana Yesaya bubivuga mu gihimba ca 11 umurongo wa 1. Kandi Yeremiya nawe yavugishijwe ko induru zizokumvikana irama, amaborogo n'amarira menshi,
ni mu gihimba ca 31 umurongo wa 15. Mbega ubu buhanuzi bwose bwashitse gute? Matayo yerekana ingene ubwo buhanuzi bwose bwashitse atangorane n'imwe ibaye, kandi ubwo buhanuzi bwashitse nk'uko Imana yabivuze. Muri ino minsi iyo twumva ubuhanuzi buvuga ibyo kugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo, twumva umengo biragoye ingene buzoshika. Mugenzi, inshuti yanje uri kurumviriza zino nyigisho za Bibiliya, nagomba ndakubwire ko ivy'Imana yavugiye mu kanwa kw'abavugishwa nayo bizoshika nk'uko yabivuze. Nk'uko ukuza kwiwe kwa mbere kwashitse, niko n'ukuza kwiwe kwa kabiri kuzoshika. Ubu naho rero reka turabe ingene abanyabwenge b'ivyanditswe bagiye kuninahaza Yesu igihe yari yavutse. Mu gihimba ca kabiri umurongo wa mbere haravuga ngo, Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baje i Yerusalemu. Urumva ko Yesu yavukiye i Betelehemu. Umwami Herode abonye abo banyabwenge yagize ubwoba bwinshi. Mbega abo banyabwenge bari bangahe? Keshi dukunda kwihenda twumva ko bari batatu, ariko abo banyabwenge ntibari batatu gusa, bararenga abo batatu. Umwami Herode ntiyari gutega ubwoba n'abanyabwenge batatu gusa. Birashoboka ko boba barashika nk'ijana. Abantu batatu ntibotera ubwoba umwami n'abiwe. Igituma tuvuga ko bari benshi, bari bavuye mu bice bitandukanye by'iburasirazuba, ni ukuvuga mu mihingo itandukanye. Abo banyabwenge b'ivyanditswe bari barize ivyerekeye inyenyeri. Igihe babona ya nyenyeri nini, baciye bakorana bose baduga i Yerusalemu ngo barabe ubwoko bw'iyo nyenyeri. Iyo nyenyeri yari iyo kurongora abo banyabwenge gushika aho Yesu avukiye. Niho rero bafata inzira n'i Yerusalemu bashika kwa Herode, baramubaza bati, umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi burasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Ni ku murongo wa kabiri muri ubwo butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca kabiri. Umwami Herode yatewe ubwoba nuko baje kuraba uwundi mwami yavutse. Abanyabwenge bati, twabonye inyenyeri turi burasirazuba, hanyuma turayikurikira. None hoba hari isano ryari hagati y'umwami n'inyenyeri? Canke hari isano ryari hagati ya Isirayeli n'inyenyeri? Hari ubuhanuzi mu gitabo co guharura mu gihimba ca 24 umurongo wa 17, aho Balamu yavuze bwerekeye igihugu ca Isirayeli. Ibuka ko Balamu yavugishijwe ku Bisirayeli ati, ndamubona ariko si ubu nyene, ndamwitegereza ariko ntari hafi. Ubu buhanuzi bwavuga ku nyenyeri izokomoka kuri Yakobo. Murazi ko Yakobo yitiriwe Isirayeli, kandi icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli. Mu buhanuzi tubona mu isezerano rya kera, aha niho honyene tubona inyenyeri n'icumu ry'ubugabe biri kumwe. Rero abanyabwenge b'ivyanditswe bari bazi ubwo buhanuzi. Nico gituma bagiye kubaza umwami Herode aho umwami w'Abayuda yavukiye. Ukuza kw'abanyabwenge b'ivyanditswe kwateye ubwoba Herode n'abiwe, n'abantu bose b'i Yerusalemu bahinda agashitsi. Ku murongo wa gatatu w'igihimba ca kabiri c'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo havuga ngo, umwami Herode avyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Iyo baba abanyabwenge batatu gusa, ntibari guhagarika umutima umwami Herode n'ab'i Yerusalemu bose. Ariko nk'abantu barenga 200 binjiye mu gisagara kinaka babaza ngo umwami yavutse ari hehe, igisagara cyose cohinda agashitsi. Naho Herode yahagaritswe umutima n'abo banyabwenge, yagize amakenga kumenya uwo wundi mwami. Yamuhagaritse umutima ko azohava amukura ku nganji yiwe. Kubw'ivyo rero nico gituma yashatse kumenya aho uwo mwana yavukiye. Nk'uko tubisoma ku murongo wa 4 havuga ngo,
akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko, arababaza ati Kristo azovukira hehe? Amaze gukoranya abo bakuru yababwiye ati ndazi ko muzi ivyanditswe kandi murazi ivy'ukuza kwa Mesiya, ati nimumbwire aho Kristo yavukiye. Abakuru bose yahamagaje bari biteguye kumufasha no kumubwira byose vyerekeye Yesu. Nico gituma ku murongo wa 5 no ku wa 6 havuga ngo bati ni Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya, niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana ngo kandi wewe Betelehemu mu ntara ya Yuda nturi mutoya mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wewe hazova ubuganza niwazoragira abantu banje b'Abisirayeli. Igihe Herode yabaza abanyabwenge b'ivyanditswe ivyerekeye uwo mwana yari yavukiye i Betelehemu, bari bazi ko ariko vyanditswe mu buhanuzi bwa Mika mu gihimba ca 5 umurongo wa 2. Ntibarinze kuzingurura Bibiliya canke igitabo c'ivyanditswe, kuko bari bahazi ku mutwe. Bari bazi mu bwenge ukuza kwa Mesiya, ariko ingorane ntivyari mu mitima yabo. Ni nka kurya umuntu yobazi ivyanditswe muri Bibiliya akamenya n'ukuri kurimwo, ariko ntakurikize uko biri. Kandi ivyo no muri kino gihe birakunda kuboneka cane, abantu bazi ivyanditswe ariko kubigendera bikanka. Mbega uyu munsi uriko uritegurira ukuza k'umwami Yesu Kristo? Warumvise vyinshi vyerekeye ukuza kwiwe, warumvise ivyerekeye ubuhanuzi bwiwe. Mbega urashaka kumubona ubunyene? Mbega yoza ubunyene? Nshuti yanje mukundwa, wumva witeguye guheba vyose wowe uriko urakora ukamukurikira? Nahawe kwisuzuma urabe ko igihe cose yoza yosanga witeguye. Herode amaze guhamagaza abaherezi n'abanyabwenge, yaciye ababaza igihe iyo nyenyeri yabonekeye, nk'uko tubisoma ku murongo w'indwi ngo buno Herode ahamagaza abanyabwenge mu mpisho abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye. Iyo nyenyeri yari nini kandi yaraboneka mw'ijoro mu bicu, igihe b'abanyabwenge bariko baraja i Yerusalemu. Muri ico gihe abantu ntibagendera mu ndege nk'uwu munsi canke ibindi vyuma binyaruka, ariko bakoresha ingamiya. Abo banyabwenge rero b'ivyanditswe bafashe urugendo rurerure kandi rutoroshe. Kuva iburasirazuba uja i Yerusalemu n'urugendo hafi umunsi wose. Abo banyabwenge bifuza kubona Yesu ngo bamushikirize ingabire bari bamuzaniye. Nagomba rero nshuti yanje yuko woguma wibuka umurongo w'indwi ngo Herode abasiguza mu mpisho igihe iyo nyenyeri yabonekeye. Ku murongo w'8 Herode abatuma i Betelehemu ati mugende mubaze mushirutse umwete ivy'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje nze kumushengerera. Umwami Herode yari ameze nka ya nzoka yahenda Eva muri Edeni. Urumva amajambo yakoresheje mu kuvuga. Nawe mugenzi niwiyumvire iyo avuga ati nihaba hari uwundi mwami yavutse ntegerezwa kumugwanya, mbere no kumwica ndamwica. Bari guca bagira ubwoba. Naho rero Herode yavuga ko nawe azogenda kumushengerera, ntiyabivuga bivuye ku mutima. Ku murongo w'9 n'uw'10 haravuga ngo nabo bumvise iry'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye iburasirazuba irabarongora, irinda ishika hejuru y'aho uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri banezerwa akanyamuneza kenshi cane. Abanyabwenge bavuye kwa Herode baciye basubira kuraba ya nyenyeri ngo ibarongore. Ngira ngo bari bamaze igihe bagenda batayibona. Matayo rero agerageza gusobanura neza ko iyo nyenyeri itari imeze nk'izindi, yari inyenyeri idasanzwe. Abahinga bazi neza ivy'inyenyeri bavuga ko igihe yaboneka humvikanye uguhinda mw'ijuru.
bisobanurwa ko igihe Yesu yaza mu isi, ijuru n'isi vyamenye ukuza kwiwe. Ya nyenyeri rero yarabarongoye ibashikana aho umwana yavukiye. Bashitse mu nzu, babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe, bikubita hasi baramupfukamira, barumura ibisimbo vyabo, bamushikanira inzahabu n'imibavu n'isenga. Niko tubibona ku murongo wa 11. Igihe abanyabwenge b'ivyanditswe bashikaho Yesu ari, abantu bamaze kugabanuka, baciye babaha aho baba bararuhukiye mu nzu. Ntibari gushobora kugendana uruhinja ahantu harehare, nico gituma babaye baraguma i Yerusalemu. Rero basanze akana Mariya hamwe na Yosefu mu nzu, atari mu ruhongore rw'inka. Abanyabwenge babonye umwana na Mariya, bikubita hasi baramupfukamira baramusenga. Imana ishimwe. Abo banyabwenge ntibapfukamiye Mariya eka namba, ariko bapfukamiye umwami Yesu, bamushikanira inzahabu, imibavu hamwe n'isenga. Ukuza kwa Yesu kwa mbere ngaha mw'isi kuratwereka isano gufitaniye n'ukuza kwiwe kwa kabiri, nk'uko tubisoma mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igihimba ca 60 umurongo wa 6. Haravuga ngo, isinzi ry'ingamiya rizotwikira inyana z'ingamiya z'Imidiyani n'izo muri Efa. Abaturutse i Sheba bose bazoba bazanye inzahabu n'imibavu, bavuze inkuru nziza zishimwe ry'Uhoraho. Mbega muri uwo murongo wo mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, niyihe ngabire batazozanira Yesu mu gihe c'ukuza kwiwe kwa kabiri? Ni ingabire y'isenga, kuko iyo ivuga ivy'urupfu rwiwe. Ingabire y'inzahabu abanyabwenge bamushikaniye ivuga ukuvuka kwiwe nk'umwami. Ingabire y'imibavu nayo ivuga ubumote bw'ubugingo bwiwe. Hanyuma ingabire y'isenga abanyabwenge bamushikaniye ivuga ivy'urupfu rwiwe. Izi ngabire zitatu uko zitandukanye bazimushikaniye igihe yaza mu isi ubwa mbere. Ariko mu gihe c'ukuza kwiwe kwa kabiri, ingabire y'isenga ntizobirimwo, kuko ntazoba aje gupfira ibyaha by'abantu, kandi ntazoba gisubira gupfa. Azoba aje nk'umwami w'abami. Abanyabwenge ntibasanze Mariya na Yosefu mu ruhongore, ariko bamusanze mu nzu, nk'uko tubisoma mu gihimba ca kabiri umurongo wa 11. Igihe rero Herode yasiguza abanyabwenge igihe iyo nyenyeri yabonekeye, ngira ngo bamwishuye ko bayibonye haciye umwaka. Kuva iburasirazuba uja i Betelehemu n'urugendo rurerure, kandi twabonye yuko rugoye kugenda n'ingamiya. Iyo baba bagenda n'indege vyari gufata igihe kitari kinini, ariko birumvikana ko bagenze cyane. Ubu naho rero turabe umurongo wa 12, ico tubwira ku vyerekeye ba banyabwenge bamaze kubona akana hamwe na Mariya. Babwiwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode, baraheza baca mu yindi nzira, bisubirira mu gihugu c'iwabo. Abanyabwenge biyumvira ko Herode nawe agomba gushengerera umwana, ariko yagomba kwica uwo mwana. Ariko umumarayika w'Uhoraho abiyerekera mu nzira, ababwira guca mu yindi nzira, basubira mu gihugu c'iwabo. Kubera ko Herode yagomba kwica Yesu, umumarayika w'Uhoraho yaciye abibwira Yosefu ngo ahungishirize umwana muri Egiputa. Reka twumve ingene vyagenze ku murongo wa 13. Haravuga ngo, bamaze kugenda, abo ni b'abanyabwenge, umumarayika w'umwami Imana yiyereka Yosefu mu ndoto, aramubwira ati, vyuka ujane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo gushikaho nzokubaririra, kuko Herode agira arondera umwana ngo amwice. Umumarayika w'umwami Imana ntiyiyeretse abanyabwenge gusa, ariko yariyeretse na Yosefu, amubwira ko ari igihe cyo guhungana umwana, amubwira kuva i Betelehemu, kuko Herode yarondera kwica uwo mwana. Maze Yosefu ahenga mw'ijoro, aravyuka ajana umwana na nyina, aja muri Egiputa, agumayo gushitsa Herode amaze gupfa.
ngo ivy'umwami Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nawe bishike, ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Umurongo wa 14 n'uwa 15 niko habivuga. Iyi mirongo igihe Matayo yayandika yayimuye mu buhanuzi bwa Hoseya igihimba ca 11 umurongo wa mbere. Nigitangaza kuko bufise ifatiro ry'akahise. Yesu yajanywe muri Egiputa ava yahamagawe, umwami Herode apfuye kugira ngo ivyanditswe bishike. Ku murongo wa 16 haravuga ngo maze Herode abonye yuko yahenzwe n'abo banyabwenge arajingitwa cane, atuma kugeseza abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no mu misozi yose ihakikije, abari bamaze imyaka 2 n'abatarayimara. Yagerereje igihe yasigurije abanyabwenge. Kubera urupfu rw'abana benshi rero humvikanye induru n'amarira irama, kugira ngo ivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana bishike. Rama cari igisagara kiri kure ya Yerusalemu, ariko amarira n'amaborogo vyumvikanye Rama. Umuvugishwa n'Imana Yeremiya yabirama nyene. Rero abana bose b'abahungu bamaze imyaka 2 n'abatarayimara bari ku nkengera z'i Yerusalemu, bose barapfuye bishwe na Herode. Ivyo vyose Herode yabikoze kugira ngo umwana Yesu ntaza kure ngo ashikire inganji hanyuma abe ayimukuyeko. Ubuhanuzi bwa Yeremiya kuri Yesu Kristo bwarashitse, kandi ntibwari busanzwe nk'uko tubusoma mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya igihimba ca 31 umurongo wa 15. Reka turabe igihe Yosefu yagarukana umwana na nyina i Nazareti i Galilaya. Mu gihimba ca 2 umurongo wa 19 n'uwa 20 muri ubwo butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo haravuga ngo Herode amaze gupfa, umumarayika w'umwami Imana yiyerekera Yosefu mu ndoto ari muri Egiputa, aramubwira ati vyuka ujane umwana na nyina uje mu gihugu c'Ibwisirayeli, kuko abarondera kwica umwana bapfuye. Mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 32 havuga ko umumarayika w'umwami Imana yiyerekeye Yakobo i Peniyeli. Hano naho tubona kandi umumarayika w'Imana abonekera Yosefu muri Egiputa. Uwo mumarayika ni Kristo yihinduye. Rero uwo Kristo yashitse muri Egiputa, vyari nkenerwa ngo Yesu ave muri Egiputa kugira ngo asubire mu gihugu c'Ibwisirayeli, kuko yavutse kubw'icagezwe, rero ategerezwa kuganzwa n'ivyagezwe vya Mose. Yesu guhamagarwa ngo ave muri Egiputa vyerekana ko ubuhanuzi Yesaya yavuze kuri we bwashitse, nk'uko tubusoma mu gihimba ca 11 umurongo wa mbere. Yesu yategerezwa kuva muri Egiputa kugira ngo ntakurireyo nka Mose n'Abisirayeli igihe babayeyo. Yosefu amaze kubwirwa n'umumarayika ko akwiye gusubiza umwana na nyina mu gihugu c'Ibwisirayeli, yaciye avyuka ajana umwana na nyina aragenda ashika mu gihugu c'Ibwisirayeli. Ariko yumvise yuko Arukelayo yimye i Yudaya asubiye ku ngoma ya se Herode, yaciye atinya kujayo. Abwiriwe mu ndoto rero aja mu bihugu vy'i Galilaya. Ashitseyo agerera mu gisagara citwa Nazareti, ngo ivyanditswe n'abavugishwa n'Imana bishike, ngo azokwitwa umunyanazareti. Imana ishimwe ku vyavuzwe n'Imana vyama bishika. Umwami Yesu ntiyitwa gusa umunyanazareti, ariko yari gishitsi ca Isayi. Yitwa umunyanazareti kuko yakuriye Nazareti, kandi yitwa gutyo ngo ivyanditswe bishike. Ntawe ushobora kubuza umugambi w'Imana canke isezerano ry'Imana gushika. Na rimwe yagusezeranira nshuti yanje, nta kabuza rizoshika. Ubupfu bw'abantu butuma biyumvira ko bafise ubuhinga bwo kuburagiza ivy'Imana yasezeranye, ariko uko kuba ari ukwihenda. Imana izi vyose kandi ishobora vyose, isambura imigambi y'abanyakibi,
igacira inzira irangurwa ry'isezerano ryayo. Niko Yoba bivuga mu gihimba ca 5 umurongo wa 12 n'uwa 13. Herode yari umwicanyi akomeye, yasunikwa na Satani kurondera Yesu ngo amwice, kuko yatinya kwamukura ku nganji agacungura Abisirayeli. Ariko Imana yaburiye Yosefu imubwira ko ahungisha umwana na nyina akabatwara muri Egiputa. Gutyo umugambi wa Satani na Herode ubaye imfagusa, uraheze ntiwabandanya. Kubwo umutima w'ububi wari muri Herode, yaciye ahornya abana b'abahungu b'i Betelehemu batararenza imyaka 2 kugira ngo arabe ko Yesu yopfa muri abo. Ariko Imana ishimwe, navyo nyene vyabaye imfagusa. Nshuti yanje mugenzi, umugambi w'Imana ntagishobora kuwuhagarika. Igihe gikwiye kigeze uzoshika, n'ibitarashika uyu munsi bizoshika. Icari gikwiye rero nuko iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana yohindukira agahindura ingendo, akaba mu bakora ibyiza bizana umugisha, akareka guhangana n'ijambo ry'Imana, kuko ata muntu n'umwe ashobora kubuza umugambi w'Imana kushika. Ico yasezeranye izogishitsa. Reka rero dusozerere hano kino cigwa c'uyu munsi tubanje gusenga Imana, kugira ngo natwe ubwacu tumenye yuko Yesu yavutse nk'uko vyavuzwe, kandi vyamuvuzwe ko byose vyarashitse, n'ibitarashika bizoshika. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimira yuko ivyavuzwe kuri Kristo Yesu vyashitse byose, kandi nibitarashika navyo byo kuza kwiwe kwa kabiri navyo nyene bizoshika. Turabirindiriye. Ndasengeye umuntu yakurikiranye iki cigwa kugira ngo avyitegurire mu kwakira Yesu ngo amubere umukiza, amutandukanye n'icaha. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi igarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu 2 uturongo 2 duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.